Turabaramukije twongera tubaha ikaze muri ano makuru y'ikirundi twabateguriye mudukundire tuyahere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Abigisha bagiye guhabwa akazi ngo ni bake ugereranije n'abakenewe, ivyo bikavugwa na sendika FENASEB, nayo bamwe mu banyagihugu baca munsi y'ikiraro kiri kw'ibarabara ryitiriwe Ipona baridogera ihadabu bacibwa. Aya n'ayandi makuru twabateguriye ni mu kanya. Turasubiye kubaha ikaze nkuko twabibamenyesheje mu ntangamarara y'ano makuru. Abigisha bagiye guhabwa akazi ngo ni bake ugereranije n'abakenewe, ivyo bikavugwa na Antoine Manuma arongoye sendika y'abakozi bo mu gisata c'indero FENASEB. Tumukurikire. Ubukene bw'abigisha bwagumye bwiyongera, bikaba vyatumwe na bamwe baja mu karuhuko k'izabukuru, abatakazi hamwe n'abariko bajanwa mu ntwaro mu mazone no mu makomine ntibaheza ngo basubirizwe ku gihe. Umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta aheruka gushikiriza ko igihugu gikeneye abigisha bashika ku 14,330 inyuma y'inama shikiranganji yakoranye kw'igenekerezo rya 12 Nyandagaro umwaka w'2026. Muri abo hakaba hazoronswa akazi abashika 5,000 gusa, ni ukuvuga ica gatatu c'abakenewe. Twovuga ko ari intambwe turavye ko igitigiri c'abaronswa akazi kiziyongera cane ugereranije n'imyaka iheze, ariko impinga iracari ndende kuko abigisha bagikenye ari benshi, bigatuma igice kinini c'abana bazotangura amashure batagira abigisha, uburenganzira bwabo bwo kwiga bugahonyangwa. Nyabuna leta niyongereza inguvu ironse amashure abigisha bakwiye kandi babishoboye mu ntumbero yo kubahiriza uburenganzira bwo kwiga ku bana bose, ariko kandi itegerezwa gufata n'izindi ngingo zituma abo yari isanganywe n'abo izoha akazi bakora batekanye. Muri izo harimwo kubadugiriza agahembo kugire bareke guta akazi baja kurondera aharuta mu gisata c'indero. Nayo ahandi ho ubukene bw'abigisha buzoguma bwisubiriza. Umwaka w'ishure wa 2026 ushira wa 2027 ugiye gutangura mu minsi iri imbere. Vyoba vyiza huguruwe abigisha bashasha bamaze kurungikwa ku mirimo. Tugasaba ko mu gutora abo bigisha atawosubira kurenganywa, hakisungwa uko bagiye
bararushanywa amanota mu kibazo gitanga uburenganzira bwo kuronswa akazi. Kubera ko hari abigisha bari barakuwe aho bakora mu 2016 na 2017 bakarungikwa ahandi ku nguvu bakirindiriye gusubizwa iyo bavuye, ico kibazo cobanza kuvanwa mu nzira imbere y'ukurungika abigisha bashasha ku mashuri bazokorerako, gutyo basubire mu bibanza bazoba bavuyemwo. Eka n'abigisha baronkejwe akazi mu ntango z'umwaka wa 2025 ushirwa 2026 uheze batararonswa agashahara botunganirizwa byihuse kugire amadosiye yabo ntagerekerane na y'abashasha. Abenegihugu bo muri komine Mukaza barashima ko ku mabarabara makuru hasa neza, ariko bakavuga ko kuhakora vyabatwaye uburyo bwinshi. Ni inkuru twateguriwe na Aime Manishimwe. Ingingo y'isuku n'isukura muri komine Mukaza yo gusasa amabuye ku mabarabara makuru yarubahirijwe ahatari hake. Umunyagihugu aremeza ariko ko hari abagikwega ibirenge. Iyo ngingo kuko ari umugambi wa leta kandi natwebwe mu bisanzwe umuntu wese ashaka kuba abashaka kuba ahantu hasa neza twayakiye neza, kuko biri mu bintu bigira neza aho dusanzwe tubaravye. Mbere nibaza yuko nk'ibice 95% Naho biruko umunyagihugu amenyesha ko itegeko ryatanzwe gihutihuti kandi bikabatwara uburyo bwinshi. Intambamyi ya mbere je nabonyemo ni intambamyi ijanye n'umwanya, n'intambamyi ifatiye ku buryo, nuko bari gutanga umwanya mwiza umuntu akavyitegurira neza. Kubijanye n'ivy'uburyo nawe uravyumva, amikoro y'abantu gukoresha ibintu vya pavaje bisaba uburyo bwinshi. Ego nk'uko leta ari umuvyeyi ntitwobura ico tuyisaba, ntihobora ico isaba umuvyeyi. Ibisanzwe mu migambi nk'iyi iba ifise intumbero yo kugira neza igihugu, yo kugira neza igisagara, ni vyiza yuko leta yokwama ibiherekeza imigambi nk'iyi mu gufasha mu kwishira mu ngiro. Birashobora gushika umuntu akananirwa, birashobora gushika umuntu akeneye utu canke turiya. Mu migambi nk'iyi ni vyiza yuko umuntu yokoroherezwa. Urashobora kuja kurondera nk'ibikoresho ukabibura canke nawe bakabigutuma kure. Urashobora kuja kurondera ibikoresho ugasanga biri kabika zimvye. Leta yokorohereza mu mugambi kandi yonashiraho n'iyindi migambi imperekeza, kuko hampande yo kugira pavaje hariho ibijanye na éclairage canke kubonesha. Urashobora kugira pavaje ugasanga nivyo pavaje yabaye nziza, ugasanga harabura umuyagankuba. Ni vyiza yuko rero hamwe leta ko ari umuvyeyi ibikunze yokora ibishoboka vyose kugira ngo impande y'amabarabara nk'abantu bahakorera bame bari mu haka. Amenya ko iyo ngingo yo gusasa amabuye imbere y'amazu aherereye ku mabarabara makuru hamwe n'ahakorerwa ubuzi bwa leta biri mu itegeko buramatari w'intara ya Bujumbura Aloyize Ndayikengurukiye yatanze. Bamwe mu benegihugu baridogera ihadabu bacibwa mu gihe baciye musi y'ikiraro kiri kwibarabara ryitiriwe Ipona mu gisagara ca Bujumbura. Umwe mu banyagihugu bayaze n'imbonesha kure BTV Burundi akemeza ko ico kiraro kigabanya insanganya. Tumukurikire. Eko nashimye guca hejuru ko narumvise yuko bashobora kuduca amande, hanyuma rero cabona yuko nosubiza hejuru. Iruhande y'ivyo nyene harimo no gukingira ubuzima bwanje amasanganya. Abantu ko baca hasi no bahanura yuko bokora ubunebwe kuko nta mwanya muremure bitwara kuhasubiza, kandi akamaro kariho nta mande bagusha kandi n'ubuzima buri kurabukingira. Ni kuri no nkuru duciye turangiriza ko amakuru twabateguriye. Twashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikirana. Amahoro y'Imana abane namwe.